Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe w'ikiganiro ivyo Yesu akora. Turizera rero ko muri benshi cyane muriko murakurikirana ibiganiro vya Radio Voix d'Espoir ijwi remesha. Muka muri kumwe na Pastor Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church mu Caramagahahe, niho dusanzwe dukorera mu Caramagahahe. Ku babakure tugerageje ko habagenekereza ni urenganye station Kobile, ni amabisi asanzwe katira ku ibarabara rya 11 ucuja ku ibarabara rikurikira rero niryo dukorera ko uhagaze bagita ijya imbaho canke ijya mabeni. Impande yaho harigeze kibuga bahita ku kibuga, ni hafi juste y'uruzi Gikoma. Ego aho nyene niho hari ishengero rya Hope Church. Turagwaye kaze rero gukurikirana ikiganiro ivyo Yesu akora muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo cyo kwa kane, aho tukifuriza kugira ibihe vyiza, aho tukifuriza ko igitondo cyo kubera igitondo cy'umugisha. Ushobora kuba utaronse itiro ijoro ryose, ushobora kuba wari mu bibazo bitandukanye muri iri joro, ariko igitondo ndakuremesheje ndakubwira ko Yesu agikora ibikomeye nibihambaye, kandi ariko abikora mu isi yose, ariko abikora no mu ishengero rya Hope Church. Reka rero imbere yuko tubandanye ibindi ndakubwire ingene tuza gukora, no kuvuga ko nza kubaha intayi y'ivyo Yesu ariko arakora. Intayi y'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora bitangaza hirya no hino, ariko nabikorana no mu ishengero rya Hope Church. No kuvuga ko mu ishengero rya Hope Church twama turonga intahe misi yose z'abantu Yesu yagiriye neza. Yesu ariko arakora ibitangaza no twumiza. Ego hirya no hino Yesu ariko arakora ibikomeye nibihambaye. Reka mukanya tuguhe intahe zabo Yesu yagiriye neza, maze inyuma y'izo ntahe ndaza kugaruka kugira ngo tubandanye tuyaga ku majambo y'Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. nasikia mzuri. Ubu numva neza. Vuga mu Kirundi Ubu numva neza. Anasema na Ivyo nasikia vizuri, mikono kwa Yesu. Avuze ati numva neza, amashi kuri Yesu. Funga sikio hili. Haleluya. Amen. Anasikia vizuri jameni. Haleluya. Amen. Unaitwa nani? Naitwa Irakoze Maombi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Neza cyane. Ubumva gute? Neza cyane. Ubumva gute? Neza cyane. Ugaruka ugutwi. Funga sikio hilo. Aha. Witwa nde? Mikono kwa Yesu. Amashi kuri Yesu. Yesu ni mzima jamani. Yesu ni mzima nshuti. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Jewe naje mva muhira numva mbabara ngaha kubikanu cyane gose, umutwe ugumeneka nkumva mu ndimisonga ari myinshi, ariko rero mu kanya twariko turasenga nayumva umengo ni umuriro uri kuraka mu nda, byose numva byaheze Imana ishimira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Jewe ngaha mu maguru sinafunya ngo gire gutya. Hanyuma rero aho musiguriye mutu umuntu ahababara nahakoreko, none herabo kuguru ko dakugira. Oh haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe, tupige Yesu mikono. Amashi menshi kuri Yesu.
Anasema alikuja hawezi kufanya mguu namna hii. yaje adashobora gufuna ukuguru. Sasa hivi ameweza. Rero uyabishoboye. Bwana Yesu ni mkuu. Mwami Yesu arakomeye. Nakwambia leo utakutana na afya yako. Nakubwira uno musi ugiye guhura na Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. yewe nkiza navuye muhira numva mu maso nari maze iminsi amaso anja ariko nasenze hajya muvuze ati umwe wese akore aho umuntu wese ababara nca nkora ngaha mu maso numva nkanuye naciye numva umuyaga akayaga umwe ngo gahusha ari keshi ariko ubu misonga yaheze. Haleluya. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ndiri umunezero udasanzwe mu mutima wanje. Yesu abahezagire. Narifise probleme yo mu mugongo kubona umuntu nka jewe nkiri muto ngwara umugongo. Ariko Imana ikaba yankijije guhera uno munsi. Haleluya. Hama nari maranye ingwara yagira nkwirane umwaka ngwaye mu nda ngenda nonda simenye ibyo ari byo mugandamenye ingwara ngwaye mugaye igihe nako ndasenze nyene shize mu kwizera ciye numva mengo n'umuntu asutse kwa amazi akanye canda siduka nyene nukuri ubu mu nda numva meze neza. Yesu abahezage. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Ndabanje kwagumira mu izina rya Yesu. Amen. Ni rya mbere ninjiye hano hantu kandi ni rya mbere nyene kubera nabajije ko nayo maze igihe kinini bisigisa cy'ingwara cya estoma n'amaso ariko ndasenga narivuje mu baganga batandukanye hirya no hino muganga afata imiti ariko bikanka nganguma nizera mvuga ati igihe ntazi nshobora kuzokira. Rero maze kumva kuri radio ko ndakunda kumva izi radio keshi cyane numva igikorane kubera nibagira kabiri ndacumva ndavuga ati Imana iki gikorane ikizonsiga ndifuza yuko nzotuma ngenda n'umusi n'umwe ariko nkagenda nkabona ibitangaza by'Imana ndifuza yuko nzokira. Bigenze uko rero jewe niho uno mu ejo niriwe ngwaye cyane gose numva estima yanje nimba Satani kugira angwanye kugira sinze kuzi no musi ndara ngene numva merewe nabe ariko ndasenga ndavuga Imana no musi intego zo kugenda gusenga ndahera mu gatondo ndyutse ndabaza umuti ndasavye n'umundangera ahantu ndahaza ariko iyo grize ntayonzi. Imana rero yabikoze ndaza ngaha ndabaza ndahashika none ibitangaza Imana inkoreye ubu ndumva nakize ngene numva umubiri merewe neza kandi n'amaso numwene ndabona neza ndagira nkuko ndumva nataye n'ikaramu ndandika ndabona ko nshoboye kwandika hari ubitakunda ko nsoma. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. None inge ndambaze kare ntwashobora kwandika cyangwa ngusome neza. Sinashobora kwandika nambaye amarori mugunda ndafata ikaramu nkandika igiharuro nkakibona neza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu agira neza cyane. Jewe nanje nari naranyatswe gusenga hari haciye nk'amezi 3 naje nyene nihebuye no gusenga nabifata ibisanzwe mugaye nicaye hariya anye numvise umuriro umanuka muri jewe numva ubushobozi bujari bwinshi numva inkomezi ziragarutse. Yesu nashigwe hejuru. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana. Je ndi umunyesare uno munsi sanzwe nkora akazi ko gusiga amarangi. Boss yari yambwiye ko ngurira irangi ariko nyansanga ntajyo yaguze. Numva ubushobozi bwo kwinjira mu iki gikorane novuga ati Imana ibahezagire. Naje numva mu ndabitagenda neza be n'amaso. Ubu ndabona neza numva atani imisonga. Imana ihabwa icubahiro. Yesu ashimwe kandi nanje naje nk'umushitsi navuye aho haruguru muri rirare nasengera muri Eglise Emmanuel Nyambuye nukuri navuye muhira numva umenga kwizosi ndemerewe cyane nari nikoreye igiseke c'amavoka n'imiwe navuga ati ariko mu izina rya Yesu naho bigenda gute jewe ndaza kubona ibitangaza by'Imana nukuri navuye muhira numva mu maso ntabona numva ibisonga mu maso ukuri Imana ndashima Imana kweri ubu ndabona nukuri nibitangaza Imana yako.
Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Asifiwe. Amen. Nami nataka kumshukuru Mungu sana. Naje ngomba gushimira Imana Nilikuwa cyane. na matatizo ya roho na macho. Nahifise ingorane y'umutima n'amaso. Basi nilikuwa roho imenisumbua sana. Rero uwo mutima n'ukuri wangora cyane. Lakini namshukuru Mungu nikupasha kuyapa juu niko na vitu vinanilemera sana. Kuko nahifise ibintu bindemera ndatineza kuza. Basi namshukuru Mungu ni sawa ulianza tu kuomba. Ndashimira Imana igihe watangura gusenga. Aho narindi numvise ingombe zima. Pako kitu nimepokea. Haleluya. Amen, amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tunashima. Je nanje sinumva ingene no bivuga. Je nsanzwe mfise amasoni yo guhagarara ngaha. Nukuri nagira ubwoba no kugira amakuru kurabona nagumye ndindira. Biranka pomva honde ariko je nafatwa ku mugoroba amasa kanja cyane nkatukura amaso bimwe biteye ubwoba. Kwa muganga nagiye kuyipimisha bambwira ngo ayigitigu sanzwe mbana n'umumama ndamubajije ingene vyogenda arambwira ngo ico gitigu cyawe ntabwo kikira cyambaho nihebuye ndavuga ati ko nahifise abana bake ngiye kugwara igitigu kimwe kivyimbisha indakwere kandi mfise Imana ngendana n'Imana nukuri nararize ndihebura ariko nicaye hajya numvise nukuri kiganza c'Imana Yesu yankijije mu mumpera amashi cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko wumvise intahe z'ivyo Yesu ariko arakora, ivyo ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye, nawe yo kugirira neza. Izo ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora, ni zimwe mu ntahe, kandi izo ni nkenya muzihari, ntidushobora kuronka umwanya kuzishiraho zose kuko tuzishizemo ibindi biganiro ntiba bikironse umwanya. Nukuvuga ko Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye aho ku ishengero rya Hope Church. Nukuvuga ko uno musi kwa kane isaha 11 tuza kuba dufise amasengesho yo gusengera umuntu wese afise umutwaro uyu canke uyundi. Urashaka ko ufise umutwaro ukomeye kandi uhambaye canke ukubabaje. Uno musi kwa kane saa 11 tuza kugira amasengesho y'isaha imwe. Twahise isaha imwe na Yesu. Isaha imwe yonyene turaza gusengera nimba ufise imitwaro imeze uko canke kuriya. Impamvu twagize saa 11 kugira ngo umuntu wese yoba ari no mu bikorwa kanaka mu kazi abe yavuye ku kazi acaza. Ndagutumiye rero uno munsi saa 11 turaza gusenga. Murabona ko turi mu ntango z'ukwezi. Uku kwezi ntuzi ivyo Satani yateze. Satani ashobora kuba yateze ibintu agomba nyene ko byomerera nabe abantu. Urazi ko buri kwezi bahamba, buri kwezi abantu bagira amaksida, buri kwezi abantu barapfa, buri kwezi abantu bamabagira ibyago ibi na biriya. Rero nawe Yesu akugirire neza muri iki gitondo nyene guhera uno munsi. Nimba wari ufise ingwara, nimba wari ufise ibi na biriya, Yesu akugirire neza. Uze kuza turaza gusenga nawe Yesu araza gukorera neza. Rega nawe wavukiye amezi 9 nubwo yoba yarabuze ko indwi zibiri canke arenga ko indwi zibiri, mugabo wavutse nk'abandi, wabyawe n'umumama nk'abandi, ufise amaraso atukura nk'ayandi. Nico gituma nawe Yesu yokugirira neza, nta mpamvu nimwe yotuma Yesu atokugirira neza. Kaze rero uno munsi kwa Mungu rero izuba ari dimanche ya mbere. Kwa Mungu izuba ari dimanche ya mbere, ndagutumiye kuri uyu wa Mungu isaha 2 n'igice. Isaha 2 n'igice naho nyine tuza dufise amasengesho akomeye cyane yo gutanguza ukwezi. Reka ndakubwire uzi utangurana ukwezi n'Imana kuko Satani yamafise imigambi mibi mu buzima bw'abantu. Reka nkubwire abantu bose bagize amaksida imbere ko bagira aksida bari bazima. Abantu bose bagwaye baja mu bitaro imbere ko bagwara bari bazima. Abantu bose bahukanye imbere ko bahukana bari bubatse ingo zabo. Abantu bose babaye ukuna kuriya ubwa mbere byari bimeze neza. Mugo Satani agafundika utuntu aba yapanze muri uko kwezi kugira ngo ugire ivyago. Rero kuri wa Mungu isaha 2 n'igice tuza turasengera abantu bose bakeneye ko tubasengera guhera muri uku kwezi ubuzima bwabo buhinduke. Imana ibahe kazoza kandi gashasha. Twama turonka intahe z'abantu benshi cyane bavyumvitiye ku radio bakaca baza kandi tukabasengera kandi bakabona igitangaza cabo. Nawe igitangaza cawo usanga ari no munsi nyene kwa kane saa 11 canke kuri uyu wa Mungu guhera saa 2:30. Muri iyi minsi 2 ntuzubure n'umusi numwe uza kuko Yesu arafise ibyo agomba gugukorera. Uku kwezi n'ukwezi kwawe nawe. Uku kwezi n'ukwezi kwawe nawe. Ibuka rero ko mu Burundi kenshi kwezi kwa kane kurakunze kubamo imvura nyinshi.
kurakunze kubamo imvura nyinshi. Rero tugomba dusenge, twama twabonye imvura yononye amazu, yononye amabarabara, muri uku kwa kane ibintu byose ntihagire n'ikintu na kimwe cononekara. Ego yaba iwawe yaba iwanje yaba mu gihugu tuzosenga. Ni ukuvuga ko uno musi saa 11 ni amasaha meza cyane, nta cyitwazo, kandi n'ahantu hashikwa na bisi. Nimba uba muri quartier iri kure bashobora gufata bisi aho muri ville, ufata bisi ya Carama aho igusiga ku 11 uca ubandanya nk'uja ku rindi rikurikira, nk'ubandanya ku Muzinda, ni hafi y'ikiraro ca Gikoma, ucuraba iburyo ucubona urusengero. Abazananye hepfo muzatenga muza Rubirizi benshi barahazi ko ni uja ku kiraro ca Gikoma, ni barabara ritangura uvuye ku kiraro ca Gikoma nk'uvuye hirya za Rubirizi za Tenga n'ahandi muri burya buce. Nuvuga rero ko umuntu wese rero arakure guhura n'igitangaza Imana yamuteguriye. Ego uno musi rero Yesu akugirire neza, ni saha imwe na Yesu uno musi, ni saha imwe na Yesu, mugabo isaha irimo ibikomeye n'ibihambaye, irimo ibitangaza bitagira uko bingana. Ni ukuvuga ko nawe Yesu yokugirira neza uno musi. Kwa Mungu rero, kwa Mungu tuzaba dufise ayo masengesho navuze. Ego ndaguhaye kaze kugira ngo nawe ugirirwe neza. Reka ndakubwire, urashaka kujuragirika kutahabona, ukabona umenga ntuhabonye neza. Ndaguha nimero za telefone ziroroshe, zandike, ni nimero zoroshe, ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Yesu akugire neza kandi akwitwararike. Reka mukanya dusome ijambo ry'Imana maze nsengera umuntu wese afise umutwaro. Ego urashaka kumeze nabi kuri uyu mwanya, urashaka kumva umeze nabi, iki gitondo wazindutse kitameze neza, kumbure kuri wewe, kumbure uri ku bitaro uragwaje cyangwa uragwaye, kumbure uri muhira urafise ivyiyumviro vyinshi, kumbure mu buzima urashaka kufisa abiwaho bari mu mahanga, coronavirus iri kwibamerera nabi hariya, umutima uri hejuru uvuga ati none bizogenda gute ko kijya gihugu bimeze uku, kumbura urashaka kuba warubeshejeho n'udufaranga twava hanze ugasanga byaciye bihagarara, cyangwa ugasanga turaza gusenga ibintu byose bisure ku rutonde. Yesu akugirire neza, ariko wibuke ko saa 11 niho dutangura zuzuye neza. Ntucererwe kuko ni isaha imwe, muri iyo saha imwe ntutakaze n'umunota n'umwe. Mu isaha imwe na Yesu, isa 11 kugeza saa 12 tuzakuba tuko turasenga, dusengera imitwaro, dusengera abo bose bafise imitwaro ikomakomeye, ni nabibaza ko bafise imitwaro ibayabaye, mugabo nubwo wibaza ko ibayabaye, satane abikoze abazi ingene bizobandanya bikaba ibikomeye. Rero ntutakaze chance yawe, ntutakaze amahirwe yawe, kandi waronse akaryo keza ko kumva ijambo rishobora kugufasha maze ukaronka agakiza nimba utari bwamwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, cyangwa ukaronka inyishu yawe nimba warufise ikibazo kinakiriya. Urashaka kuba utararonka kana, ariko turashaka gusengera Yesu agakora ibitangaza, si twe tubikora, ariko Yesu arakora ibitangaza nk'uko wumvise nahe zabo Yesu yagiriye neza, nawe akakugirira neza nk'uko yamagiriye neza n'abandi. Reka mukanya duhave dusoma ijambo ry'Imana. Yesu aguhezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 17 duhere ku murongo wa 14. Havuga ati, bashikira ishengero, umuntu araza aramupfukamira ati, mwami wanje gira ikigongo umwana wanje kuko arwaye intandara, arasinzikaye cyane, kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ariko byabananiye kumukiza. Yesu arishura ati, yemwe abiki gihe mutizera kandi mugoramye, nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire hano. Yesu akankamira daimoni imuvamwo, umuhungu aca akira uwo mwanya. Imana idufashe cyane. Uyu muntu yarafise uwo muhungu nyene agwaye intandara, aravuga ibibazo uyo mwana yarafise, aravuga ibibazo byose byatezwa niyo ntandara. Murazi ko intandara kenshi zamazita umuntu mu muriro nkuko nawe nyene yabivuga, zikamuta mu mazi, zikamuta hariho hose. Mugabo uwo muvyeyi byaramubabaje nkuko nawe bishobora kubabaza bivanye nuko umuntu wawe agwaye.
ariko kandi ngo yamujana kubigisha mugabo ntivyakunda. Mugabo Yesu acarakosora aravuga ati nzogeza ryari kubihanganira mu abanyakwizera guke. Bigaragare ko ukwizera yaba bari bafise ukwizera uyo muntu yari kuba yokize. Reka nkubwire niwagira ukwizera Yesu arakora igitangaza uno munsi. Ntibiraba ngo nukubera ari gitondo ca kare. Iki gitondo kishaka kubera igitondo kidasanzwe. Uyu munsi wa kane urashaka kubera umunsi udasanzwe utigeze kubona mu buzima bwawe. Naco bitwaye ingwara ufise uko imeze kose. Yesu yarakankamiye iyo daimoni y'intandara, iyo daimoni kiraceceka. Uwo muvyeyi yarababaye yarameze nabi. Nawe urashaka ufise wawe agwaye cyangwa ugasanga ni wowe ugwaye cyangwa ukaba ufise ikibazo kicanke kiriya. Turashaka gusenga mu kwizera. Je ndafise ukwizera ko Yesu ashobora gukorera iciza kuko yama yabikoreye n'abandi benshi cyane. Nta mpamvu nimwe yotuma nawe atakugirira neza. Reka dusenge. Niwifata aho ugwaye dusenge hamwe kandi azi ko Yesu azakora igitangaza. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse. Iki gitondo ni gitondo kidasanzwe wateguye kubw'uyu mwene data. Uyu munsi umubera umunsi ukomeye cyane, umunsi wa kane udasanzwe. Mana yarabayeho iminsi myinshi cyane, yarabayeho iminsi ya kane myinshi, ariko nigeze abona igitangaza nk'iki. Ariko ndagusabye Mana ko kuri uno munsi uwo mukorera igitangaza abona ivyiza vyawe, abona uhindura akahise kiwe, abona uhindura umubiri wiwe ahari hagwaye hasure kumererwa neza. Mu izina rya Yesu Kristo ndakankamiye iyo ngwara uko imeze kose, uko yitwa kose. Mu izina rya Yesu Kristo uyu mwene data aronka ubufasha mu izina rya Yesu Kristo. Ntacyo bitwaye, ndakweretse Mana uyagwaye ashobora kuba agwaye amafyigo, ashobora kuba agwaye amaguru, ashobora kuba agwaye umutwe, ashobora kuba agwaye iki cyangwa ikindi. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye Mwami kugira ngo umugirire neza uyu mwene data ashobore gukira. Undi nawe ashobora kuba aboshwe n'akaboregwe, ashobora kuba aboshwe n'ubusambanyi, ashobora kuba aboshwe n'ivyaha. Mu izina rya Yesu Kristo ndamubohoje ashobore kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, yegera ishengero rimwegereye kugira ngo akizwe. Mu izina rya Yesu Kristo ukugira neza kwawe kuboneke muri we. Ndizeye Kristo ko byumvise kandi kubikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Gira ukwizera. Yesu arakoze ikikomeye, arakoze bihambaye. Ndagutumiye rero uno munsi saa 11 tuzakuba dufite amasengesho adasanzwe. Mbere ndakwifurije no kwisonzesha, wisonzeshe uyu munsi. Imyaka uriye simike, imisi uriye simike. Uno munsi kuwa kane wisonzeshe, ntihagire ikintu na kimwe ufungura, maze saa 11 igere wageze aho kwishengero rya Hope Church kugira ngo dusenge hamwe turangize utuntu twose twasigaye, twatundi naho yo baramarozi, naho yo bari ibi nabiriya. Nubwo bushobora kuba ukeneye kuronka inzu yawe, ushobora kuba ukeneye kuronka urugo, ukeneye umugabo cyangwa umugore, ukeneye iki na kiriya, Yesu arashoboye kugukorera ibikomeye n'ibihambaye. Ego cyane. Ndaguhaye kaze rero uyu munsi saa 11 hajya kwishengero rya Hope Church na hakubwiye. Mugabo urashaka kuba wugurira radio bunyene. Reka nsenda hakugenekereze ni ufashe. Ndiko ndabwira umuntu ava kure, aba hafi barahamenya mu Carama gahe kuri Hope Church. Umuntu wese ari mu gahe aramenya ati Carama Hope Church ahiri, barahazi abahegereye. Mugabo rero wowe uva kure ufata bus muri ville zirahari, bus za Carama. Aho bisi ya Carama igushikana ikatira kuri station Kobile, aho kuri station Kobile niho amabisi akatira ni kugi 11. Ucubandanya nk'ubandanya ku Muzinda canke nk'uwegereza ikiraro ca Gikoma, ucufata ibarabara rikurikira baba bagita ngo ni 12. Ni kuvuga uvuye ku 11 ucufata ibarabara rikurikira. Iryo barabara rikurikira uri hagaze ko gusa ukaraba iburyo ucubona ishengero rirerire gutya, ucubona handitse ko Hope Church. Naho nyene ntuceregwe. Saa 11 rero turaza gusengera abantu bafise imitwaro, abagwayi, abagwaje, abafise ibinabiriya, abahukanye, abatakivyara canke abatavyaye, abafise ibibazo bitandukanye. Yesu arashobora gukorera ibikomeye n'ibihambaye. Kandi ni umwanya muto cyane, mu isaha imwe. Ni umwanya twise isaha imwe na Yesu. Ni kuvuga dutangura saa 11 tugaheza saa 12. Muri iyo minota 60 Yesu arigaragaza natwe tugatangara. Ndaguhamagaye rero kugira ngo uze kubana natwe uno munsi. Ndakwifuje n'igitondo ciza uyu munsi wa kane. Nimba rero waja kurondera akanoti uno munsi rero karonke. Nimba waja ku kazi uno munsi kagende neza.
nimba ugiye ku ishure ikibazo nimba uza gukora ikibazo ugitore mu izina rya Yesu. Ibidakunda uno munsi bikunde mu izina rya Yesu, n'ahandi wa depoza uno munsi bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatuye ko kugirirwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Uno munsi wisonzeshe uze kubana natwe muri uyu mwanya wa 11 aho tuza kuba turi kumwe aho nyene mu Caramagahahe. Urashaka kujuragirika gatonya, ndaguha nimero z'umu protocol ushobora guhamagara akaca kugenekereza neza cyangwa akagutora aho uzoba uhagaze. Ntihanagoye mugabo rero birashobora gushika ugasanga ntiwabitegereye neza. Inimero ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 ego 68 09 08 03 ego. Urashaka kumutelefona mu protocol aca akugenekereza neza bikoroha. Ndakwifurije kugirirwa neza kwa Mungu rero 2:30 nayo ntigutange wowe nta citwazo kurumva ntuzoba wagiye ku kazi. N'umunsi wo gusenga Imana, n'umunsi wa Mungu, n'umunsi w'Imana. Uzoze dutangurana ukwezi. Ndakubwije ukuri buri kwezi Satani arategura ibintu bibi bishobora kuba ku bantu. Niyo mpamvu buri kwezi usanga habaye amasanganya. Nk'ubu murazi muri uku kwezi ko habaye isanganya ryabaye hajya iwabo w'abantu, murabona ko ryahitanye abantu benshi. Satani yamategura isanganya, yamategura impfu, yamategura ibinabiriya, yamategura ibintu bibi cyane ku bana b'abantu. Ariko ndagomba ko dusenga nawe dutangurana ukwezi n'Imana kugira ngo ku kwezi kuze kurengane neza amahoro, utagwaje atakibazo na kimwe, n'ibibazo wari ufise bihere. Yesu akugwanire ko byose ni Imana ishoboye kubikora. Wowe urashaka kwikingira ukagerageza kuwigwanira mugabo urashaka kudakunda, ariko Yesu akakugirira neza. Turafise intaye y'umuntu yari hafi y'ijya skani yagize accident, turafise umuntu yari hafi y'ijya skani yagize accident, ariko byararenganye we akwepa gatonya gusa Imana iramukingira. Mu kwezi guheze twari twasenganye amasengesho yo gutangura ukwezi. Uyo muntu masengesho yo gutangura ukwezi twari twayasenze hamwe, ntivyakunda ko ashobora kugira accident. Ego nawe kaze rero tugusengere, dusenge hamwe Yesu akugirire neza kugira ngo ku kwezi kwa kane kukubera ukwezi kwiza, kukubera ukwezi kumugisha, kubera ukwezi ko kubona Imana, kubera ukwezi ko gutera imbere, kubera ukwezi ko kugushika aho wipfuza ko ushika. Ego kwa Mungu 2:30 canke uno munsi 11 canke iyo misi yose ibiri kugira ngo utangurane neza n'Imana uku kwezi. Yesu aguhezagire. Ndabona rero ko umwanya natujanye pe, turabona ko umwanya ugeze. Ndagushimiye rero wewe wabanye natwe, ndagushimiye ko washimye kumviriza kino kiganiro ivyo Yesu akora. Ndagutumiye rero nkuko nakubwiye hajya ku ishengero rya Hope Church uno munsi 11 tuzakuba dufise amasengesho, kandi turagomba ko uno munsi wisonzesha, ntihagire ikintu na kimwe ufungura, ntihagire ikintu na kimwe unywa kugeza tuhejeje kugusengera 11 guhera 11 turaza gusenga. Kandi bikubere mu buzima buri wa kane ukubera umunsi wo kwisonzesha kugira ngo ubone igitangaza cyawe. Ego cyane. Yesu akugirire neza, akwiteho, abane nawe. Ndakwibutsa nimero nimba wajuragiritse aho dukorera, nimero uratelefona mu protocol kugira ngo akugenekereze neza. Ni kuri 68 09 08 03 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Nakubwiye nakugenekereje ntiyagoye, ni uvuye kure ufata bisi ya Carama, aho ikatira ni kuri station Kobile, ucubandanya urabe imbere, urabaho bisi yari kwiraraba mu kugenda, ucuje kwibarabara ikurikira ni barabara bita ijyamabeni canke ijimbaho. Naho ufata taxi canke bajaj canke moto canke ikinga, abo bose barahazi babwiye ati njana kwibarabara aho ryo bita ryo kumbaho hafikiraho ca Gikoma, canke ibarabara bita ijyamabeni hafigiraho ca Gikoma, acagushikana ucubona n'ishengero ya Hope Church. Ubona uraraba haranditse ko Hope Church, hatanditse ko Hope Church izo batariho, naho nyene ucusanga handitse ko Hope Church kuri portail ya bleu. Ego eglise iri muri clôture, hariho portail ya bleu yanditse ko Hope Church. Ego cyane. Turagwaye kaze rero, Yesu aguhezagire. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church. Ego uyu munsi kubera umunsi mwiza, vuga uti amen. Umunsi mwiza, vuga uti amen. Umunsi w'umugisha, vuga uti amen. Umunsi wo kwibukwa n'Imana, vuga uti amen. Umunsi wo kwishurwa n'Imana, vuga uti amen. Umunsi wo kubona yanyishu yawe, ivyo ugiye kurondera bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane.
Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.